mwashikira nyene kurongora ishami ry'umwe bwa Afrika hari benshi bari biteze ko ari ibintu bigiye guhinduka mu karere ngaho iwacu cyane cyane ko musanzwe mutarabana neza n'igihugu cy'u Rwanda bakavuga ati rero burya hari igihe yoca hera harya nyene bakabanza bagasubira gusubiza hamwe bwa mbere imbere yuko agenda no mu yindi mice ya Afrika nka za Sudani y'Epfo Sahel. Ubu vyifashe gute duhereye ngaha mwebwe n'u Rwanda? Umukuru w'umuryango w'ibihugu vya Afrika navyo nyene abantu bakwiye kumenya ico ajejwe. Ubwa mbere n'umuvugizi w'ego w'iryo shirahamwe, n'umuvugizi waryo. Ikindi niwe ari kiraro gihuza ibihugu, hanyuma akongera akaba umuhanuzi. Nk'ubu ni ukuvuga ibikorwa twe twiyemeje gukora muri Afrika, urabaza uti we ngahi wawe bimeze gute ingorane ze, kubera ni ubwira ibindi bihugu ingere kiya gihugu vyifashe. Ntutegeka, uri umuhanuzi, ntutegeka. Rero kuvuga ngo azohera he, naho ntoba umukuru w'ibihugu by'umwe bwa Afrika, ikibazo kindaba ntegereza kugitorera umuti. Hari intambwe mumaze kugira ko muri no misi? Intambwe muriko muravugana, murabana yavuga cyane byarahagaze. Erega u Rwanda ntiturigira turi kuvugana. Erega abanyarwanda urazi ko arabavukanye. Abanyarwanda barerewe gaha benshi, abatarerewe ibindi bihugu benshi barerewe. Aho n'abarundi barerewe mu Rwanda. Hariho abarundi barereweyo. Nuvuga bivuga ko abanyarwanda n'abarundi nta kibazo na kimwe bafitaniye. Ni kibazo kiri mu burongozi. Indongozi nazo rero turazinanye twese. Je nk'ubu niyo duhuye ikibazo mbaza n'ikimvuga nti nobo ndacarindiriye ko mushira mu ngiro ivyo twumvikanye. Ko mutabishira mu ngiro rero ngira ngo mufise iyindi ntumbero. Twebwe rero turarindiriye ico muzoshaka nico tuzokwakira. Mushaka ingwano tuzoyakira, mushaka amahoro tuyakira. Twebwe nta muntu yigasomborotse igihugu cy'u Rwanda. Je narabajije basi nimuvuga ico Uburundi bwobaha kugira ngo muduha amahoro, mutubwire ico muduhora. Eka ntacyo barigira bambwira. Hanyuma rero urumva twebwe turahura tukaramukanya, urabona ko hari n'igihe haba imigwi y'abahinga bahura bakavugana, bakavuga bati none iki kibuci mu misi ya vuba aho bari biganiro bikora byose nta mezi yo bashikata narahera. Eka atanu ni mezi. Erega kugira ngo muhure mufise ico mugiye kuvugana. None nk'uko twahejeje twebwe amasezerano yose, erega byose burya twahejeje kuvyumvikana, hasigaye gushira mu ngiro gusa. None woca uvuga ngo duhure kiretse bo batubwiye bati burya hariho akandi kantu twasanze twabaza kumvikana ko imbere yuko dushira mu ngiro vya bindi. Ico gihe baca baturya ka batubwiye bati ngo hano turangene vya bindi twabishira mu ngiro. Twebwe ntitwigera twanka. Hari n'igihe mbere ari je mpora nguma mbaza mbega ntimuri yumvira ko mwoshira mu ngiro. Nje ndabaza nabo niba babona bafise akangonongo nabo bati ntidushira mu ngiro kubera iki, namwe nimubanze mukora iki. Ico gihe twoca tumenya tuti twebwe natwe twakwiye gukora iki. Irumva rero muhuye twarahejeje ibiganiro ntacyo batubwiye natwe twokora. Twabwiye tuti twebwe zana aba bantu muhishije bariko barica igihugu tubashira imbere y'ubucamanza. Mbere ubwa mbere bahora bavuga ngo muhava mubica. Urabona nk'umuntu afata umugezi wa nawe akamwita umwana wiwe birababaje. Mugabo akabwira nabo twafashe mu mushuhira nta Burundi sabicanyi. Uburundi nabo twafashe mu mushuhira barakiriwe imanza. None ubu vyahoze niho. Ahubwo je ndabwira nti nimudufashe kugira ngo tuje mu yindi nzira ivy'ubutungane, kuko ubutungane butarakora mu bisanzwe kirazira yuko ufata ingingo za politike ubutungane butarakora. Umva yuko nk'ubu bariko batwononera kudafata ingingo za politike kubera hariho abatarahanwa. Ejo bundi haheruka intumwa za leta ya Kongo ngaha, zari intumwa z'abatavuga rumwe na leta ya Kongo. Iki kintu mwashitse ko nigiki kumenga bashitse bashiye bategura n'imyekano bari basize. Bagiye urumva nakubwiye nko muntu arongoye ibihugu by'umwe bwa Afrika yamara umuhanuzi. Ukabona uti ngaha twumvise ibintu bigomba kuba nabi, uramubaza uti nibiki, akakubwira ingene vyifashe.
warabonye ko baje nari nagiye no mu gihugu ca Kongo ngiye kuraba kumenga ibintu ntibimeze neza, hanyuma turavugana aravuga ivyo abona, umukuru w'igihugu avuze ivyo abona nanje nkavuga ivyo mbona, dusanga umuti wa vyose imisi yose n'inzira y'ibiganiro. Hanyuma tiriga sinzi rero ko barya bokwemera, ndabahamagara nabo ndabereka inzira nziza yuko ingimba atacivamwo, uburuhiro muza kugaruka ku vyo mwari mwarase ku ntango, kandi mukaza kubigarukako mwamaze konona ibintu. Abantu kubashira mw'ibarabara ni kimwe, kubakurayo ni kindi. Erega burya hariho ahantu abantu bataramenya guhamagara abantu baja mw'ibarabara. Hariho umuntu aba yisonze acavuga ngo ndarose umwanya wo kuja kwiba, atari mu vya politike gusa, avuga ati je kwiba ndakeneye iradiyo harya zoca ndiba, televiziyo zoca ndiba iki, hari nzokwibinga. Nico gituma rero abantu n'abantu bibaza ingene biza gukunda ko uza guhuza rujya ruhande mu gihe bazi neza yuko mwebwe mufatanye mu nda na Perezida Tshisekedi. Je nta mukuru w'igihugu n'umwe tudakundana. Erega bavuga ko bavuga yuko byari bigoye ko nkeka batavuga rumwe na leta bizera ico babwira, kandi wewe musanzwe nari numvise ko bagenda banezerewe, ntibabonye ivyo bavuze, hagiye banezerewe. Burya nico mu Kirundi bavuga ngo uranyanka unyiyumviye, kuko abantu barakuza amajambo bimwe vy'insaku nababwira. Urumva bwa mbere barashobora kugira ivyiyumviro bavuga mugabo icambere mbere no bashimira ko baryoanye politike ari Kongo. Ubwa mbere kubona bashagira icizere bakavuga bati tugende tumwumvirize, burya n'ikintu cambere gikomeye kandi nakibashimiye cyane, kuvuga bati reka twanke ivyo twiyumviye tugende tumwumvirize. Biravyerekana ko bafise umutima mwiza, umutima wuko badashaka ko igihugu cabo gisambuka. Rero hajya twarahanuranye, turahanurana n'ubu turabandanya. Reka urumva abantu iyo bariko barinjira mu kintu kimeze nk'amatati, icambere uvuga uti nimuje hamwe, kuja hamwe muyage, nta kintu na kimwe gishobora gushikira igihugu kidatorerwa umuti, kandi umuti ntutogwa n'umuntu umwe, umuti utogwa na mwese muri kumwe. Nkabaho uburorero ingene mu Burundi twari mu bihe bibi cane, ubu rero tukaza kwikubita agashi abapfuye tutakibazura. N'abandi rero nivyo tuguma tuvuga tuti tuze turafasha duhanura bikagenda neza. Rero ndavye uno munsi icuka si kibi, uko ndabibona icuka si kibi hariya i Kongo, icuka kiri ku ngorane zo zihagaze ku bwicanyi ngaha mu Burengero. Izo rero usanga ari ikibazo. Aho niho twagira tuje kuri AFC M23, baragira amasezerano, u Rwanda rwagira amasezerano na leta ya Kongo, barumvikana ingene hohagarikwa intambara. Namwebwe nibuka niyo mwari mwagiye muri Amerika, ariko uyu munsi intambara ntizirahagarara. Mwebwe nko mubibona gute, cyangwa umuntu yuko byogenda gute kugira ngo ajye amasezerano aje mu ngiro? Nariye na mwebwe musanzwe mufise abasirikare mu gihugu ca Kongo. Muri vyose ubwa mbere hari ikintu kinezereza, iyo abantu bamaze kuronka akantu kabahuza, burya ni intambwe bikomeye. Kuko nk'ubu niyo bariko bavuga bati dushire mu ngiro amasezerano, nuvuga ariho abahuza, umwe wese akavuga ati shira mu ngiro, undi shira mu ngiro. Nk'ubu ndiko ndaraba iyo bahuye ntibasubira kuri wavaho kajahe, ubu bavuga amasezerano. Kiya rero ijya ni intambwe ikomeye, hasigaye gushira mu ngiro. Gushira mu ngiro rero naho bazo baravuga bati iki giriki, kuko burya kugira amahoro aba amahoro bwegu, nko kibazo ca Kongo coco ni ibintu bica mu nzira ndende, kuko n'ingwano ubwa mbere ntiyatewe na leta ya Kongo. N'ingwano yatanguye kera mu 1996. Iyo ngwano yatewe n'igihugu ca Kongo. None Kongo gitorera umuti gute kandi iyo yatari yo yagiteye? Kongo novuga nti nowofasha kugira ngo bene ingorane batora umuti. Mugurumva iyo ngwano yarandukije abakongomani, irabandukiza gushika abakongomani nabo bavuga bati nanje ndahikike nshike ku nyungu zanje. Burya rero nico gituma gutora umuti w'ikibazo ca Kongo byaciye mu nzira nyinshi. Hariho inzira y'abanyekongo ubwabo na leta ya Kongo, n'inzira y'igihugu cy'u Rwanda be na Kongo. Uno munsi rero ku nzira y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo
narakiriye n'intumwa ejo zarungitswe n'umukuru w'igihugu ca Kongo baje kumbwira aho bo bagejeje mushyira mu ngiro y'ivyo bategerezwa, ku buryo numvise mbere ko babigejeje kure cane. Ndabatera n'intege mwe nimubandanye kugira ngo iyo ngwano mwatewe niba bavuga ngo ubu niho bavuze none kijya gihe babateye kuko leta Kongo ikigira iki kandi yari yateye u Rwanda. Uno munsi rero niba babagiriza ngo hariho abantu babi wanyu si bo babatumiye, icyo bakora bavuga bati turondere inzira z'ingene batahi wabo barebe udukwegera. Urabona rero Kongo iriko irakora ibishoboka byose ibaganiriza ivuga iti ubu rero ni ukwiga ingene musubira mu gihugu cyanyu. Kandi rero ntuzi igitangaje nuko nasanze hari n'abari mu karere gakontororwa n'u Rwanda nyene na M23 FDL. Yego hari abari muri iyo ntuze kandi n'u Rwanda ngo rwaravyemeye. Tukiri ngaho Uvuga uti mbega none wowe ushaka kurya tora umuti wa kiya kibazo nawe utarabutora kandi wewe nyene ubafise buntu. Icegeranyo giheruka c'abahinga bawo ni kivuga yuko abo bantu ba FDL bakorana n'ingabo z'u Burundi, bakanavuga neza yuko kandi bamwe bahora baza no ngaha mu Burundi. Hariho nabo baheretse kuvugisha mu Rwanda bavuga basigura ingene bahora baza ngaha mu Rwanda. Barabavugisha uburyo u Rwanda rurabizi ko twebwe ata FDL twigeze dukorana. U Rwanda hajya rurabizi kuko twebwe igihe cyose twafashe mu FDL twaramutanze mu Rwanda. Igihe cyose mu Burundi burya barabizi neza. Igihe tugije Kongo bwa mbere igisoda cyo catwara urwego rw'iperereza muri iryantuze Etat Major General. U Rwanda niko gwatwara service de renseignement. Narabwira rero ingabo zawe ko zivugana n'izi wanje. Wabikubwiye ni president w'u Rwanda. President Kagame. Tuvugana. Rero we kwabi wawe bavugana nabi wanje. Babwire aho bahara ba FDLR. Nitutabatera ucumenya ko tubashigikiye. Nitwabatera ucamenya ko tutabashikiye. Muga ntibigeze na rimwe bereka ingabo ziwacu aho bahari aba FDLR. Uno munsi je naguma mbaza ingabo z'i Burundi mwebwe hari ahantu murabona aba FDLR bati twe ntabo turabona. Ubu rero niyo bambwiye uko aba FDLR bari Ituri, nta ngabo z'u Burundi ziri hariya Ituri. Abandi bari mu burere burimwo M23 n'u Rwanda. Nta ngabo z'u Burundi ziri. Mugo bavugije ko hari uwo yavuze yuko yajengana ne mu 2015 undi avuga yuko yigeze kuza abaha formation kera ha mu mitwe. Naravyumvise ugutuka ntagutorera. Reka je ndakubwira. Burya urazi yuko twebwe igihe twari tukiri mu rugamba twagwanye na Paripeutu FNL. Urabaza neza icyo twapfuye. Abanyarwanda bo wumva ngo naba FDLR rwitera hamwe babwiye Paripeutu FNL ko twebwe turi vyitso dukorana n'abatutsi yuko rero Burundi butazoronka amahoro CNDD-FDD ari hiri baca babosha Paripeutu FNL ko dutera mbwira ingene n'abo bantu bosha kudutera ko twe batwita ivyitso dukorana n'abatutsi kandi uraza abatutsi twebwe bari barimwo sabuno muzi gusa bari barimwo ntibatubeshera. None mbwira ingene abo bahindukiye baca baza kutwigisha mugabo u Rwanda ruragerageza kurementanya kugira rubwira amakungu ko twebwe turi babi kugira ngo basigura igituma bafise bajya bariko bica abarundi basigura igituma aribo babogekerereza. Ivyo ntibibaho. Hanyuma iyo FDLR urumva leta ya Kongo iri kuri leta ya Kongo. Twebwe igisoda cy'u Burundi cagiye gufasha leta ya Kongo rega su Burundi buriko bugwana muri Kongo. Twebwe twarahaye agacumu kubumwe igisoda ca Kongo turarungika ingabo ziri kuri commandement ya leta ya Kongo. Ntushobora kumbaza ngo mbega ngo batondesha gute. Jewe ndatanga ingabo muri Somalia, ndatanga ingabo n'ingabo za Union Africaine, singabo zimaze gushikaho zambara umwambaro wa Union Africaine. Muri Central Africa zishitse zambara umwambaro wa ONU. Burya ntibitwa aba ingabo z'u Burundi, ni ingabo za ONU muga zavuye i Burundi. Nico gituma abantu bakwiye kuza baratandukanya kumva igihugu kirungitse ingabo mu kindi gihugu kugira gitabare. Ntikigiye gutera, kigiye gufasha. Ico gihe si ico gihugu kiba kiriko kirabikora, biba biriko bikorwa n'ico gihugu. Rero kuvuga rero ngo FDLR iyo u Rwanda rwagirije FARDC igisoda ca Kongo ngo ikora na FDLR umva cavuga ngo
n'imigwi y'abasoda b'u Burundi ikorana na FARDC no kuvuga yuko ikorana na FDL nivyo babagirije muga ntimwava muvuga ngo no Burundi ariko Burundi baranabwagiriza babivuze cyane ejo bundi barabashize mu majwi cyane yuko abasirikare b'u Burundi bariko barica abo mu bwoko bw'abanyamurenge iminembwe gabanze ndakubwire mbere bararenza ko bavuga ngo genocide kugira ngo ibintu muze murabitegera neza mpere kuri M23 baje Bujumbura inshuro nyinshi turiko tugirana ibiganiro kugira ngo amahoro aboneke muri Kongo atangwanirinze kuba none ucuvuga ngo dukorana na M23 ubu nyene nta mezi menshi arahera jewe ntumye ko kaniki so M23 yahi Bujumbura turaganira ku kibazo gihagaze kuri Minembwe jewe nyene ubwiye kugira ngo narindaza je urabona telefone yanje ruguruye n'abantu turayaka yaranyandikiye abimbarira ngo twego turica abanyamurenge nca ndamubaza nti mbe wewe ko twebwe tuza hiyo twarabagenzi vyagenze gute ngo tubabase nico kibazo ca mbere namubajije vyagenze gute ngo tubabase acarambwira ngo n'ubu ntiturababasi ngo turashobora kuganira hantu ushaka ko tuganira ntingo acavuga ati sawa daje mbe umuntu akwifuriza inabi wojiwe mu rugiwe ntuco uvuga uti aca mfunga araza ndabaza mbe ugiye mu Burundi buba bushaka bubona n'abanyamurenge bikorwanya abanyamurenge bworinda kugorwa buja mu Minembwe abanyamurenge barahanyene hari amatungo yabo nawe we mekaniki ngaho urahatunga ibintu ko tutarabifata niyo tuba dufise inzigo tuba tuti twigwaneho yarashe irarasa ingabo zacu natwe rero twihore dufata ibintu vyaho iyo tuba turi abantu b'abanyenzigo mugabo twe hajya dufata ko warashe FARDC so Burundi warashe ndamubwira abanyamurenge bari ngaha iyo tuba kubanka gusa twari kubapakira amabisi bazi bavuga tuti tuvireho mugende hariya mu Rwanda hari ibyo turagira ntibibereyeho neza none duca twiruka hariya tubaziza tuje kubahiga mu Minembwe bavuga ko mwabugaranye bakabura ico barya bakabura mu bicishije tuja ku kibazo cacu none kare ko twakorana neza tugacungera umutekano wakaye karere turi kumwe twese vyagenze gute duca rusanga ni M23 yaje guteranya kare byari bimeze neza hari witwa makanika bumva baderejewe twarahuye inshuro nyinshi bo muri twigwaneho tuyaga gushika bavuga bati makanika hagarika abarundi turize umutekano wabo nta kibazo mugabo M23 imaze kuza bagaca bashinga twigwaneho ikajija kugwana muri M23 ibibazo niho vyatanguye abanyamurenge bari mu gice batarimwo bari kumwe n'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo nta kibazo na kimwe bafise ingorane ziri hehe ziri ku banyamurenge bafunzwe nabo ba M23 namubwiye nti bugururire abene gihugu umusaza wa civile bajaho bashaka babona amahoro ahubwo bavuga ko rimwe mwabapfungiyeyo aho yaho bafunga gute umva bishoboka umva bafunga gute kandi hari M23 hari na twigwaneho hanyuma ndamubwira nti mbega burya murazi yuko bukriye ime ari crime doge murabizi iriga burya muzobihanirwa abasivile kirazira yuko muvangana n'abasivile muri abakombata umukombata rero watwigwaneho so umunyamurenge n'umukombata ari umugwanyi rero wo muri twigwaneho ni yaba yahuye n'ingabo za FARDC ziriko zafashwa n'abarundi bakamurasa n'umugwanyi yarashwe so umunyamurenge ivyo vyo kuvuga ngo wewe wumva woja kubugarana abanyamurenge hari habari muri kandi benshi bari mu gice kirimo ingabo za Kongo n'izo Burundi bamerewe neza abo bugaranye kuko bavuga bati twobarekura bakagenda bica vyorohera dushaka yuko FARDC niyaturasa habibombiza kugwa ku basivile butushe tuvuga ko baraje abasivile ni bukriye ime ikuniko vyitwiza ikibazo cyari zitabara cifashe gutu Dede tabara bari mu Rwanda kandi u Rwanda rurabigisha igisoda rukabaha ibigwanisho bakabagaburira baba mu makambi yabo eta majoro general nihiri niyo mbarurazi niho bari nivyo twaba turababwira ruti none ugutuka ntagutorera ivyo murabifitiye ivyemezo none bo barabihakana urigira wumva u Rwanda rubihakanye
ya no ibyo sinzi gutukana naho no Rwanda bavyemera ko bafise ingorane bafise no kubarekura ngo bazi Burundi niba bapanga naho bavuga bati tubatunganye neza baze batera Burundi abarundi bari maso abazi ingene bameze abarundi barya bakaravye emwe niba bariko aratunganya ati ndabatunganye bazotera Burundi mugabo hari igihe bazorinda basaza nkuko bikeka ngo FDLR arashaje badateye u Rwanda n'abanje bazosaza badateye Burundi nibaza naho imwe tuzobakiriza yose tuzobagaburira ku byo batuzaniye ego ku ntambara ziriko ziraba muri Sud Sudan no muri Sudani no muri Sahel mwebwe nk'abarongoye uyu munsi cyangwa ry'ubumwe bwa Afrika uriko murazikora kuri murazi yuko ubumwe bwa Afrika umugambi dufise nuko dutegerezwa ingwano muri Afrika zitegerezwa guhagarara jewe murazi yuko banangize intumwa idasanzwe mu bihugu vya hariya muri ka karere ka Sahel rero twebwe ico dukora n'ubu nakubwiye ntuza kuba amategeko urabafasha icyo ufasha rero bwa mbere nuko dushaka ko umuti w'ibibazo byose utogwa biciye mu biganiro rero muri kaya karere ka Sahel ndabaze kujayo turaganira na cyane cyane bijya bihugu nyene bibangamiwe kurusha watwara ico gihe yarujya wa Burkina Faso turaganira ndumviriza ingene ibintu bimeze ndagira impanuro ntanga ndumva yuko hari ikibazo bahanganye ni ikibazo c'iterabwoba barahanganye naco ico kibazo naco kugira gitora umuti niko gitegerezwa yuko ibihugu vyose bijya bigize kajya karere vyogira urunani nabo nyene niko babibona kandi je niko nabibonye mu gihugu ca Sudani naho nyene tuhabahamagarira kuja ku meza ibiganiro Sudani y'Epfo nayo Sudani y'Epfo ikibazo gikomeye kihari nuko bagumye mu kiringo umengana ifate kibanza hariho umwaka batubwira bati tugira tuje mu matora hanyuma katubwira bati amatora yasivye kubera mikoro make usanga rero ibibazo bihagaze gutyo hari ico mumaze kubikora ko muri no misi mumaze Sudani nta kindi tuyanura kuja mu matora erega umuti w'ibibazo byose bujyana amatora hanyuma ejo bundi umushikanganje w'imigenderanire w'Uburusiya yaraje ngaha mu Burundi yarazanywe n'ubuhe butumwa yarazanywe n'igiki cyari cyamuzanye ngaha urazi yuko himirije inama ya Afrika n'Uburusiya bwa mbere abazanye ubutumire no kuvuga ingene bizaba bitunganijwe rero nka jewe nsanzwe ndongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika umva yuko abariko aravuga kuko ni jewe nzoba ndi kumwe n'urongoye iyo nama Uburusiya na Afrika umva rero tuyirongorera hamwe birumvikana ko rero twategerezwa kuvugana ingene bizoba vyifashe ingene bizogenda turizeye ko rero iyo nama izogenda neza ya hariho abantu benshi bagiye biyumvira yuko Uburusiya bwaba buri kuberegera ngaha kugira buhashire naho ukuguru kubera mwegereye Kongo ko nabo baba bashaka kugira ico baronse muri Kongo murazi ko igihugu ca Kongo ari igihugu gito n'Uburusiya nta kuguru bufise mu Burundi ambasade iriho barafise ukuguru mu Burundi no cyane ko kubera gishaka gushika muri Kongo hari ubutare kubera musanzwe mufitaniye n'imigenderanire myiza none ushaka gukorera muri Kongo uca ku mugwa mukuru hari ndongozi nire abarera atagorane bafise bocikisha sati boca ibujumbura turifitaniye imigenderanire yacu washaka mu migenderanire dufitani n'ivyo bijanye bwa ubutare bibe ibijanye n'amagara y'abantu ni vyinshi dukorana n'Uburusiya hariho abagwiza atunga b'Abarusiya bari ngaha mu Burundi mbere mu vy'ubutare nyene bari mu vy'ubutare hariho abandi bari mu bindi novuga yuko Uburusiya tufitaniye imigenderanire myiza ego hanyuma imyaka 6 myinshi umuntu yovuga yuko murushe 2026 kuva mugiye ku butegetsi ibintu mwigiye muri ubu butegetsi mwumva nakazi karuhisha wogahanura umuntu ko nawe yogerageza akahaja canke ibintu abantu babimenya bigiyemwo je ndababwira nti uwumva yuko ashoboye kundusha naze hanyuma abenegihugu bamugomwe kuvuga ngo kuruha iyi si uzokwamurushe iminsi yose
kuko ni isi y'ibikorwa. Rero ntushobora kuvuga ngo ibi biranduhishije, umuntu azoruhuka agiye kuruhuka nyine ukazobona ushitse mu buruhukiro uzoba ugiye kuruhuka. Perezida Evariste Ndayishimiye muri aka kazi akora aronka akaryo k'umuryango, akanya k'umuryango. Ubuze umwanya w'umuryango ahubwo n'igihugu ntacyo batwara, kubera kubwira bati udashoboye gutunga umuryango wawe washobora gutunga abandi. Nico gituma rero ubanza kumenya yuko umuryango uriho abana mukaganira. Je noneho urabona niyo ndi muhira je menga nibereye mu buzima nyene bw'umuntu asanzwe, urabona nuko rutarahurira hariya mu mitumba ndiko ndigira siporo nigira nitemberera. Abana ni papa ntiyigeze areka kuba papa w'abana, kandi bararonka umwanya tukaganira nta ngorane. Hanyuma urabona no kuwuronderera umuryango, je ndazovuga ngo umuryango ntupfe n'inzara, nkavuga nti ntegerezwa kuronka ivyo nimbura bagiye bafungure neza. Mu bana bawe hari ubona ashobora kuja muri politiki, ubona ati uyu ndabona umenga arakurikira? Nta muntu n'umwe atari umunyepolitike. Mu bana bawe uravye ati oya nanjye ndagira kubwire nawe uri umunyepolitike, n'abana banje n'abanyepolitike, nta muntu n'umwe aba kuri iyi si atari umunyepolitike. Hari abantu bigirisha ngo jese n'umunyepolitike, ndabikubwiye ahubwo uvuga uti ubona abana bawe barakerebutse ku buryo bashobora kuvamwo abantu. Ico rero cemeza no bashigira intare abana biwanje ndabona ko barakerebutse kuko ni n'indero, kuko indero y'umwana iva hasi. Kuva hasi umwana akura tumwereka inzira, ukabona yuko akura nyene akerebutse, kuko abana je ndababwira yuko umwana amaze gukwiza imyaka 18 kizira gusubira gusaba umuvyeyi. Je rero abana biwanje nta mwana ashikanye imyaka 18 ndabona ariko arasaba ngo mpa amavuta ngo mpaka urasanga utuntu ari watwigurira tujya yikenereye twiwe. Ivyo bakora birakurikiza amategeko buryo ejo bitazohava bikwega baraba ati ubwo ntivyakozwe kubera se wawe yari none ko atari abakomisiyonere. Rega kugira ibintu biri mu buriganya nibijya abadandaza abakomisiyonere nibo bakorera mu gipfungu. None nk'ubu nguhe karorero, nk'umwana mukuru n'umworozi akomeye cyane, amahera arayafise, arashora ingurube, ukabona ko arose amahera harura miliyoni 100 akazibona. Umukurikira asanzwe mwarabonye igihe nariko ndabibikorwa byo gwaruka, aho yikorera amavuta abakenyezi bisiga mu mishatsi, akavyikorera akayashora wenyene ari we yayikoreye kuva ku ntango. Umva nk'uwo ntugwiza tugana ruzoja kuvuga ngo amahera wayakuye he? Yafashe tujya tuvuta teranya muringa teranya uwire sasera ari we yayikoreye agaterateranya. Bimwe by'amasoko bashobora kuronka amasoko nkeka kubera bana wanje nta by'amasoko bajamo, ahubwo baza kumurondera. Iyo rero umuja kugwanira amasoko nta muco utanga ibiture cyangwa ugakoresha igihagararo cyawe, mugabo ari ibintu vyawe, ahubwo ababikeneye baza kubirondera. Hariho n'uwundi yishonera impuzu kandi ndabona ko yigeze amahera. Hariho abandi bakiri batoyi umugu ubona ico agamije ico ashaka. Urumva rero abana je sindabigisha kuzoba abakomisiyoneri, sindabigisha kuzoba abadandaza, ndabigisha kuba abagweza atunga nka je. None nk'ubu je yose nshoraga ivyo nimbo, none ucuvuga ngo bashorera ngo kubera igihagarara. Je muramvuga ndafise umugambi wo kurima ibizino, birashoka ntaraza ubundi ashore nawe abirime, kandi abantu ndababwira birime arimo imizino birimwo amahera, mbuga ntibemera kubera birimwo umuruho kwa muri kurakurikirana. Je ndorora ingurube ugasanga nk'ubu nka World Vision ugasanga irangurira nk'ibibuguru nk'200 ku kwezi. Urumva none ngaho je mbangiye mu vy'amasoko n'igihagarara. World Vision iravuga iti tujya duhe ingurube abene gihugu, ni hehe tuzozikura? Ahari ihinguriro ry'ibibuguru ni hehe? Ndafise centre nese baca baza ndorora inkwavu jewe abantu baraza kugura inkwavu imivyaro, kuko jewe norongira mvyaza imivyaro y'ubwoko bwiza. Perezida Evariste Ndayishimiye bafisa ko n'abakazana uwo munezero umeze gute? Numva ko none ubu mbere ndi umupapi, ubu ni sekuru none uraronkera umwanya w'umwuzukuru. Umwuzukuru maze kuronka umwe
mugabo ndazi nta ndwi ihera ataje kundamutsa sokuru bakubaza kundamutsa ni vyiza n'abakazana urumva abakwe bose usanga turi kumwe n'abana bo mu rugo erega kandi je nta kibazo mfise n'abana murakoze cyane perezida umwana niyo nkuru